Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. N'amashimwe n'umunezero kubona dusubiye kuronka ingene dusubira kuvugana mwaka kanya. Imana yo mwijuru, Imana y'amahoro, Imana ibirema ikabikomeza ibane namwe. Twagomba tubashimire ingene mushishikara gukurikirana ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Twagomba tubashimire kandi by'ukuri kubashishikara kugira sabone canke abashishikara gutanga amarinki kugira ngo bakwiragize ubutumwa bwiza. Ndabizi neza ikiganiro tugiye kuvugana mwaka kanya kigizwe n'ibintu bitatu. Icambere kigizwe n'ijambo ry'Imana, ikigira gatatu kigizwe intahe yagutse kandi by'ukuri ishobora kukubaka, ariko kandi ishobora kutaba umwanya munini cyane, ariko ukeneye ibintu bikomeye cyane wo kwandika kuri YouTube Pastor Nduwimana Joseph, ukaca ubona utwumiza n'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iriko irakora. Abantu bariko baratabagwa, bariko barakira amakansera ku rugero rukomeye, abantu bariko barakira amafyigo ku rugero rukomeye. Si umwe si babiri, ukeneye kubimenya wewe ja kuri YouTube gusa wibonere utwumiza. Abantu bariko barakira imitima yari igwaye, abantu bariko barakira ama diabete, mbere byaduteye n'ubwoba ku rugero rukomeye. Turavye bitangaza Imana iriko irakora. Abantu bariko bararuhuka barushe mu mitima, abantu bariko barahezagirwa, Imana iriko irugurura, iriko irashitsa isezerano yasezeraniye abakozi bayo. Ukeneye ibyagutse cyane, ja kuri YouTube ubone ibitari bike, Facebook urabona ibitari bike. Hanyuma navuze kandi ubugira kabiri, ubugira gatatu, ijambo canke iki kiganiro kigizwe bwa mbere n'ijambo ry'Imana, ubugira kabiri ntaye n'ibitangaza n'ibimenyetso by'utwumiza, ubugira gatatu amasengesho. Kandi ijambo ryanje ngiye kuvuga uyu mwanya rihagarara ku gusenga. Imana idufashe. Ijambo tugiye kuganirako, ijambo rigiye kukwigisha, ijambo rigiye kudufasha rihagarara ku gusenga. Reka dusome ijambo ry'Imana twishimikiza mu gusenga. Turayisoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 22 umurongo waho wa 39. Aravuga ngo arasohoka aja ku musozi wa Elayon nkuko yaramenyereye, abigishwa biwe nabo baramukurikira. Imana ishimwe. Usomye epfo gatoya ku murongo wabo wa 41, atandukana nabo ashika nkaho tegwa ibuye, arafukama arasenga. Nagomba mvugane nawe kwiri jambo ryo gusenga. Nta kindi kintu, ndasubiye kubivuga bugira kandi, nta kindi kintu gishobora gutabara umuntu atari amasengesho. Reka mvuge nkoresheje iyi mvugo ivuga ngo nisengesho ryonyene ritananigwa. Iri jambo wari ukwiye kuriha agaciro gakomeye. Amafaranga yonanigwa, amashuri yonanigwa, ukumenyana konanigwa, uburambe bwonanigwa, ubwinshi bw'abantu bwonanigwa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ivyo byose birashobora kunanigwa, ibihugu vyonanigwa, ariko nisengesho ryonyene ritananigwa. Imana ishimwe cyane. Turabona ahantu henshi habaye ibintu nk'ivyiza, abantu bagashobora guhagarika ibyiza bikananirana. Haleluya. Nagomba nkubwire ngo nisengesho ryonyene ritananigwa. Turabona ahantu hagiye hatera ibintu bikomeye cyane. Dufate nk'akarorero, habaye nk'umuriro waka, nk'umwuzure, nk'ingwara. Ibyo birashobora kunanigwa, ariko hari ikintu kitananigwa: nisengesho. Isengesho nta na hamwe ritoshika. Isengesho ryoshika kuzimu, isengesho rishika no mwijuru. Ariko mu bintu byose tubona hano mu isi, nta kindi kintu wotuma mwijuru ngo kigereyo atari isengesho. Haleluya, haleluya. Isengesho rituma kuzimu rikajayo. Nta kindi kintu wotuma kuzimu ngo gishikeyo kizana inyishu y'ikibazo cyawe, kije mwijuru kizana inyishu y'ikibazo cyawe. Akarorero, abadayimoni bariko baragutera,
b'abarozi, abadayimoni b'ingwara, abadayimoni b'ibyago, abadayimoni bagomba kwica ubuzima bwawe, inama zigakorekera ikuzimu, ukarungika isengesho ryo gusambura izo nama z'abadayimoni. Ni isengesho ryonyene rigerayo rigahagarika ibintu. Ni isengesho ryonyene rigera mu ijuru rikazana inyishu. Ni isengesho ryonyene rijabuka ibiyaga, rikajabuka inyanja itukura, rikajabuka rikagenda rikaca ku mipaka ata pasiporo, rigafata ibihugu ata visa. Ni isengesho, haleluya, rishobora kwinjira mu mutima rigahindura ubuzima bw'umuntu. Ni isengesho rishobora kuruhura abarushe. Ni isengesho rishobora guca inzira aho zitari. Iryo Yesu niryo yakoresheje. Nsomye ku murongo waho utangura ngo Yesu arasohoka aja ku musozi wa Elayono nk'uko yari abimenyeye. Mwene data, ndagomba isengesho rigira umumenyero, ugire umwuga, muri make umwuga. Yesu yari afise umwuga wo kuja gusengera ku uyu musozi. Yari yarabitojejwe, ryari wari nk'uwo cyari cyagezwe, wari umwuga udahinduka, ryari ibanga ridahinduka, yari decision, yari yarabonye ubushobozi buva ku masengesho. Mwene data, urafise ibintu byabotse, byazitiranye, byananiranye, urakwiye kwidetermina nawe gusenga ukabigira umwuga. Umwuga ubundi abarundi bavuze ngo utumwuga ukabupfuye cyangwa ukabuhombye cyangwa ukabumenje. Isengesho ni wariheba haleluya, ni waheba gusenga uzoba utaye ubuzima, uzoba uhombye, uzoba uhuye n'ingorane zikomeye. Uragomba gushika kure, uragomba kuba mu masezerano akomeye cyane, uragomba gukoreshwa ibitangaza, uragomba kwandika amateka n'amazina adahinduka, uragomba ko abadayimoni batakugira ko ubushobozi, uragomba ko shetani agutinya, uragomba ko abantu bose babona ubushobozi bw'Imana. Uragomba ko abari baragusuzuye, bagutaye, baguhebye, bakwisika ijuju, baguhebye, mbere bakakuha yandi mazina, bahinduka bagahindukirira Imana yawe usenga kandi bagahesha Imana usenga icyubahiro. Nta yindi nzira mwene data, nta bundi buryo na bumwe buriho, ni ugusenga. Isengesho rirakomeye cyane. Isengesho niryo kubahwa. Ni isengesho ryonyene navuze ko ritananirwa. Yesu ngo yari yarabigize umwuga, yari yama ku mugoroba, mu gatondo yari afise ahantu asengera, yarazi ubushobozi bumubashisha gutsinda shetani, ko atahandi bwova turetse gusenga. Usomye neza n'igihe Satani yamugerageza amusanze ku musozi w'amasengesho, nta kindi cyatumye asenga. Erega Yesu yarazi ko imbere yiwe hari geragezwa, kandi Yesu yarazi ko azohura na shetani. Bibiliya ivuga ngo umugeragezi aza kuri we aje kumugerageza. Ariko Yesu kubera ariko arasenga, haleluya, yari yambaye inkomezi, yari yambaye ubushobozi, yari yambaye ubwenge, yari yambaye ububasha, yari yambaye ibintu byose. Umugeragezi aratsindwa. Bibiliya ivuga ngo amugerageze ituro ya mbere, Yesu amukubita ijambo, havuga ngo haranditswe ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Oh haleluya, amugerageza ubugira kabiri, Yesu amukubita ijambo, yamujyanye ngo ku musozi uhagaze amwereka ubwami bwose bwo mu isi. Aramubarira ngo handitswe ngo, aravuga ngo niwafuka mukansenga ncadaguha ibintu byose. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo usenge Imana yose, uyikunde kuruta byose. Iyo usenga ugira ijambo ry'ubuzima kandi ry'ubwenge. Yesu kubera isengesho yaramusambuje ijambo ry'Imana, amujyana n'ahandi, aramugerageza. Ariko kubera Yesu yari yamusanze mu isengesho, yari karasenga Imana Yesu, shetani ntiyashoboye kuronka ikibanza. Ni igiki cyotuma shetani ataronka ikibanza ku buzima bwawe? Ni uburyo bw'amasengesho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka ndagusabe mwene data ukurikire intahe mu gice kigira kabiri. Urumva ko igice cya mbere tutangura n'ijambo ry'Imana rivuga ku gusenga. Igice cya kabiri kurikira intahe. Ngomba shimira Imana kubwo ibintu yankoreye mw'indwi. Dimashe uwahera naraje ngaha fise 150 ngaha. Bajeje bariko baratanga, ndiyumvira ati ndayatange icamfungura iki. Ndayagumye uko nyene ndareka kuyatanga, ariko akanyuma
nguma numva umutima uvuga ati yatange ndakugaburira. Cya gihe bariko baragurana Imana. Ego kukanyuma ca ndayatanga ndabwira ati Imana wewe numenya ingene ungaburira. Aca pasitera acavuga ati tugira dutahe, acavuga abantu baduza amatelefone. Na telefone nari ifise nadugije akantu agafunguruzo nari mfise. Ndavuga ati Imana aka gafunguruzo ukarungike mu message. Twari muri avance itarike 4 z'ukwa kabiri bodusohoye. Umugabo wanje akazi na mahera aronka. Niyo nadakadugije ntashe muhira naciye mbona umuntu angaburira. Angaburiye rero umugabo wanje arataha atangura kumbwira ngo hari ikintu naguhishije. Ndamubwira ati ni giki, aranka kukimbwira. Ndamubwira ati ku mutima ndavuga ati Imana nasenze irabimbwira. Kagafunguzo karavyo. Ego atangura kumbwira ngo urazi ngo mama dogo wo mu Rwanda oyandungikiye ngo senga 50,000. Ndamubwira ati wayarose tituyabike tuzoza turongereza. Acambwira ati arongera ambwira ati manyira ntakubeshe yandungiye 200,000. Camuga ati Imana ishimwe. Ego nshimiye Imana. Agafunguzo zamugira ukwizera kwisaza. Zamugira ukwizera nk'ukwisaza. Kandi urufunguzo nyene urumva ati karavyugurura. Haleluya. Haleluya. Nanje ntaye mfise mwinondwi naravenga ku munsi wa dimanche shitse muhira ndaryama ndyamye ndi mu ndoto mbona umwungere wacu ari mu nzu mbamwo. Nagiye kwikangura nsanga yakije umuriro ariko arasenga cyane arakura ibyumba byose ariko arasenga. Niwe umupapa wo mu rugo kuko n'abakatolika yava mu cyumba araza acara musanga hakuvuga atashika musora ko atazukumye yari yinjiye muri urwo rugo ahubwo bashitse baganira barahuza nyene biramunezera cyane. Nyuma y'ibyo navyo muri ino ndwi nyene ibyo bari bamaze imyaka 2 bamwe bavyese biciye buja ku mugagaro baciye bafatwa. Imana nishimwe. Amen. Imana yakoze nivyo niyerekwa yabonye turiko turacana umuriro mwiyo nzu dusenga. None nabo baramwivye byaraheze none abamwivye baciye bafatwa. Umva tarubwiza bw'Imana batuma abantu bafatwa. Imana yakoze dusenga guhindura. Haleluya, 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 haleluya. Mwene data, inyuma y'ijambo ry'Imana, inyuma y'intahe tugiye gufata umwanya wo gusenga. Uyu mwene data nta kindi cyamutabaye ngo kimukorere ibitangaza n'ibimenyetso atari isengesho. Amasengesho twamusengeye niyo yashoboye gukora ibi bintu byose mwumvise. Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, Imana ikora ibitangaza, Imana ikora utwumiza, Imana y'amasezerano, Imana idahindukana buhoro buhoro niyo yashoboye gukora ibi bintu mwumvise no gusenga. None rero nagomba ndabasengere. Yabikoze biciye mu gusenga mwene data. Nanjye ngomba ndagusengere kugira ngo Imana ishobore kukubohora. Mana ndasengeye umuntu kugira ngo yakire igitangaza gikomeye. Mana ndasengeye umuntu yizeye ubushobozi buva mu isengesho. Mana ndasengeye umuntu agwaye ingwara ikomeye cyane, ari kure, ari mu bihugu bitandukanye, ariko yumvise intahe, yumvise n'ijambo ry'Imana, aca yizera gukomera, aca yizera Imana ishoboye byose, aca yizera Imana y'amahoro. Ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ukore ibirengeye cyane ku rugero rukomeye. Ndamusengeye mu izina ry'amajuru kugira ngo mukorere utwumiza, kugira ngo mukorere ibitangaza, kugira ngo mwiyereke ku rugero ruteye ubwoba. Uyu muntu ndamusengeye, bohora ubuzima bwiwe, tabara ubuzima bwiwe, gira ibidasanzwe ku rugero ruteye ubwoba, cinzira aho zitari ku rugero ruteye ubwoba, gwana n'ibimugwanya, cinzira aho zitari. Ndamusengeye umwibuke, Mana bohora ubuzima bwiwe, ahari hose agwaye umutabara, ahari hose aruhiye umuruhure, ahari hose ananiwe umugendere. Ndamusengeye Mwana,
ndizeye ko ari ibintu ugiye gukora kubw'ubuntu buteye ubwoba n'ibitangaza bikomeye y'utwumiza. Mana ndagushimiye ko uyu muntu ugiye kumugira neza mu izina rya Yesu, amen. Reka ndagusabe ukibona iyi nayo wumvise gira sabone, kuko imisi yose uzokwama wumva intahe z'utwumiza. Rero iyo wagize sabone message uzoyibona, kandi intahe n'ibitangaza n'isengesho dusengera abantu bizogushika ko utavunitse. Imana data iguha umugisha, kandi partage iyi ntahe yikwiragize, yirungikire bene data kugira bumve kugira neza kuva mu masengesho n'intahe ziriko ziraba mu bitangaza n'ibimenyetso Imana iriko irakora. Yesu aguha umugisha, amen.